Saro twereke kudasanzwe nyene ubwe nuduhaye akaririmbo ubereke nyene abakunzi bacu kudasanzwe. Bon. Je rero sinkunze kuririmba nta like ata umuntu ariko ara bisaba reacting ndiko ndarimbira kubera ko sinza kuririmba romantically haba ngo gumu ndawuko nyene wewe jako turamwenye ndaye mu maso watinye apfo babitaga ka kwinibindi rero ngiye mu kwini vinci oya nta none ni bibi wewe jako izo sinzi wanje nitombera ifisa bibereye nitombera je byose byo wanje kubera deja nta muntu ashara mwizi ko mu fata bikunda alafu oyi eka basi nakindi hariho kandi kimisegonda mike ndagucishirizaho gatoyi bon nakarimba kurukundo jako karimba kurukundo kandi fateko nakandikiye je nk'ubu nyene nk'ubu bisaba kubera ko nayimitse asanze aganda kwandikiye nakanje vuga myose ariko nkabaye wagishiwe kuri mitsama thank you urakoze cyane mwakaba tiloki you know ko ngukunda abandi bibagire yubakire turekane n'abadukunda asaro kanje keza kama mala navyo rashobora nukuri ntitunagerageza nabishobora gute bigerageza by now yifise ariko yagira ehera ona kana kwiye akantu kari simple gusa just like this okay kuko lejo ndatanze miliyoni na bwakeye bivanye mu wese naherereye nkuko musanzwe mubimenyereye ni Fafa again ari kuri microphone za Step Media. So guys, no musi twabazaniye umutumire adasanzwe, umutumire afite impano nyinshi ajya kugaragaza imwe mu mpano ziwe nyinshi afise. So guys, nkuko twameye kuzokoma tubanezereza twama twabikoze hahandi nyene kwa kundi nyene. So wibuke kugira like ku batarayikora, comment irakenewe, partage mu bagenzi bawe ndetse no mu magroupe babone umusore wacu impano nziza cyane afise. So reka tubaze tumwakire aramutse abakunzi bacu bo kuri Step Media ndetse ngera twibwire turakeneye kumenya mbega tuko tuganira nande, mbega uwo mu artiste yitwa nde n'umuntu nyabaki. So turamuhaye kaze rero atwibwire. So dashir meze neza ameze neza cyane kwe ku mutima no ku mubiri ni okay. Ku mutima no ku mubiri ni fresh ariko umufuko haranyeganyega hanyeganyega kubera iki niki gisagara ko mbona umwe gwara ubuzi byinshi ariko we ntakibona ubuzi ufise banyene mwo gusa umwana w'imihanda ntuburengene widebure nyene tu ati izuba rero ni sosa kishi izuba ni kibazo gusa tugura gakofero cyo kagendana umutaka nk'abakenyezi ingofero misi yose itera ubuhanza tugura umutaka rero ugendana umutaka nawe kubera umutaka no kugendana abavyeyi n'abana afise abana. So that's it. Mu buzima busanzwe like iyo byose cyane mu gatondo ngiye ikintu ukunda gukora like iyo mvyutse ndakwiyumviriza ijwi ryanjye ntimetse ndakunda kumviriza ijwi ryanjye mvyutse kubera bari tesa bemeze fresh ubuntu navyuka usenga bajya abandi batera igisabisho gusenga ugihumirije utaranavyuka utarakanura n'uje usenga abandi ko no yaje umwanya kuvyuka ngo ndiko ndakubita igisabisho oya nyine ukiryamye utaravyuka ubundi uvyuse ubutangiye gukora akazi kabisa. Ewan by the way uraberewe waje wateguriye niko nawe ndabizi kabisa no musi naho bize abizi kumbanya turakoresha ukuri urakoze cyane urakoze rero kumbwira ndabikoresheje umuntu yabigushiriyemo ari mwibanga ntangere zo kuvugira hejuru cyabihura niyo Johnny yazidaya. So that's it. Reka tubaze tugaruke cyatuzanye siko ariko twaje no kuganira netiko turaganira turiko turaganira ariko Step Media rekene kumenya bega dashir ni muntu ki like afise impano iyahe ko tubona renze nuko navuga byo nyine kugira bavuze ko ireko ijwi ryawe
barakeneye kumenya mbega ni kuki avyuka yumviriza iryo jwi ryiwe ko rikimeze neza ni kubera iki ari ryo ashira imbere yavyose ico giye icuri maze cyinshi basi ni gake mvyuka sindirimbe rero ndakunda ico cyanje yani ndiko ndarima mu gitondo byose gusa mu gitondo ndirimba gospel ndimba ndirimba twimana dose kubera iki nyene urimba gospel naye nyene ntwari umwanya wavuze umbaza yuko nsenga ndumva navyo bija muri worship time kabisa none ko abandi iyo bavyose mu gatondo bafise urubazi nyine none bavyuka basaraye uramaze Jenjuka nasara si wewe mbona vuza abandi bakavyuka basaraye rero nawe ukavuza ati nige konti jago yamvyose we kuzana umuntu harimo ibiyeri byinshi ntanzo kaje cyane inzoga jenye nywera tutuje akantu kaba kangaye kumuvinyi nawe ndawe kandi umuvinyi ni ukaze cyane gusumba ariko wibuke yuko n'igitangaza cya Imana yakotse ni Imana ni Yesu yahinduye amazi umuvinyi rero kandi yari yandi ako kantu rero ko usifuro sinyo hari urasesa nta nige sinegera naho ri kabisa none mbega dashira ko genre abantu bakunda amajwi yabo barakunda kuyategura bagakora amatravail wumva ivyo bari gushika bakora travail cyane ndabikora ndafise n'iminsi yo kuja imisi yo kuja gukora travail abandi babikorera cyane muri chambre yandi mwigete wanje numva hari igihe binzamu hasi yo gukora travail ariko si imisi yose yeje renda zikora ukora travail nyabaki travail zo bo hari abantu bavuga ati mu gusoma ijwi ryanje ibyo gukora mu kugorora ijwi ryanje mba genre hari abantu bavuga ngo bararya amagi mabisi abandi bakaja ahantu bakaririmba nta magi mabisi n'abajya travail yani travail zo za kuririmba zo kugorora nyene umuhogo nta bintu novuga ngo ndashiramo ivyo bituma ngo mwijwi imera neza ni travail nyene za force yo muhogo nyine urumva cyane muri aho ushaka kuzoba umuririmbyi narabaye no murimvyi muri korali urumva nyine kabisa ko rero nakandi kantu wagiye no muri korali oya no ndayirimo muri mwe apana mu mubiri mu ho urumva uranabiroho tukabiraramo gusa ari ibintu nyene biba gasanga wapfuye aho babyahora bibera bivanye n'ubuzima umuntu aba ahinduye ntibibe ngombwa yuko asubira nako si ntibiba ngombwa ahubwo usanga byabaye nyene utisanze mu bwa buzima kandi ko muri ko hari bigahinduka ibintu bigahinduka bibaye no kuntu ubuzima buba bwahindutse okay so dashero ufite indirimbo zawe none ziwawe nyine personnel wiyandikiye canke barakundikiye baje nk'urwego rwo kwandikirwa se ako rwego ndashikako gusa indirimbo zanditse ziba zihari hari n'imwe tumaze gukorana n'umujamara aho turi muri team imwe gusa noyita ko yari nka eshofuma si indirimbo ko mutere ryo kuvuga ngo niyo gutanga carrière ariko urazi yuko iyo kenshi bamaze no kubona nk'abakinnyi bagiye gutangura match barabanza bakaza eshofuma banza bakumviza nyine ko bameze neza rero novuga yuko umuntu akagira na experience yo muri studio buke nyine none iyo ndirimbo mwakoze wabonye hariho evaluation yaraduze yarashimwe yararabwe cyane bivanye na audience umuntu afise ku mpande nyine ku batwegereye baravuga ati indirimbo imeze neza ariko mukosore iki bapeshe data vuga ati abavyakiye nyene bivanye naho iba yakitse baravuga ati imeze neza mwongereze iki muhindure ibintu fresh mbega mu gukora iyo ndirimbo niwe wayiyandikiye canke mwayanditse muri babiri n'uwo mugenzi wawe mwayikoranye turi babiri nyene turi muri team imwe turi babiri twayandikiye hamwe mwaza murateranira ivyiyumviro n'amayide okay ni nawe nyene asanzwe ari umudanseur umudanseur nta bidanje vyo gutamba uretse jewe gusa nawe arashobora kugira nte gutamba basi hari ibintu wibuka bimenya n'ibindi umuntu yisangamwo rero bivanye n'ahantu umuntu aba avuka uba usanga umengo vyantu vyo gutamba ntibabiha agaciro usanga gusa nyene
nizeye ko ikintu cyose cizura kimwe. Wari usanzwe uri muri timu y'abadansi? Nari mfise mwaraja mu evenement mugatamba cyane? Yaraba tugatamba no muri eglise naratamba. Eglise ari ama concert aba yabaye. Bakabatumiye abo dusengera hamwe organiza nyine groupe y'abazotamba tugabereka ibyo dutegerezwa kugira tukabikurikiza hama n'ibintu bijanye no mantuze yo hanze naho ko ntiwovuga ngo wacuguma muri eglise gusa ariko n'ivyisi navyo birakenewe ko turi no kw'isi deje. Hariho groupe twari dufise ya reformanye n'abantu gusa nyine vyaje kurangira wewe uwo twakorana uwo twafashanya kwigisha abo baba bariko bariga muri groupe yaciye byabaye ngombwa yuko ava ngaho kugira ngo aje hanze y'igihugu nanye ca manuka ngaho kw'ishure numva nyene ntivyabaye bikibandanya ibintu vyo gutanga no ngaha sina ntivyasubiye no kubandanya kubera ko bivanye n'ahantu uvuye ukunguruza ikibanza usanga nyene bigoranye. Ninagira ari guca wegeranye nk'abana bo mu quartier washikiyemo hama ukavuga ati ko impano ndayifise reka ndayigaragaze nonga anya negeranye abana nogenda bigishe nkuko bari bitanguye mu mabanda. Oya biragoye kubera ko ugishika kwanza banza umuntu yaraje kw'ishure ariko nyine nta ibintu byose biba bifise umwanya wacu kandi bafise impamvu biba vyabaye. Nanje suko nari nanka gutanga ndakunda ibintu vyo kwiga ariko ibintu vyo kuvibinga kubera ariko biragorana nyine bivanye n'ibintu vya misi yose uba wirirwamwo hari igihe usanga bitagufavoriza kubandanya. So Dashe, none ibintu vyo kwandika indirimbo wewe ntibikugora ko hari abandi bavuga ngo genre baba bakeneye abantu babandikira wewe nawe niwe wiyandikira nyene bimeze gute? Bon kwandika je nsanzwe niyandikira nta muntu anyandikira kubera ko n'ubwo rwego nibaza yuko ntiyaragera ama yuko umuntu bakwandikira oya nico kunda je deje sinibaza yuko bizonashika kubera ko ndakunda gukoresha amandi wanje nkakoresha servo yanje rero simba heneye yuko hari undi muntu anyiyumvirira mu kibanza ciwanje. Okay. Wewe uhora wandika ata beat canke nawe urinda kuja kurondera beat hama amajambo akaza ufise beat? Biratandukanye kuri je novuga ko mfise nshobora kugira uburyo bwinshi bwo kwandika ariko mu gihe ndashobora kwiyumvira kwandika ikintu nkimvira kwandika ntariko ntoya kuri beat ukandika melody wenyene ikuje mu mutwe ntarinze gukenera beat ariko na beat navyo vyose ndabikora ko n'ama freestyle umuntu mba ndayafise ngaha muri telefone ndakora n'ama freestyle nashobora kuzana beat umviza ukuntu igenda amahaca ndayikubita muri style fast. Okay. None nize genre mu kwandika uri kurandika nta ngorane uhura nazo mu gihe uri urahiga amajambo ushaka gushira mu ndirimbo yawe? Uriyumvira nyene ukiyumvira ati ikintu ese nyene navuga iki biraza guhurirana n'iki biraza kugirane gusa nibaza yuko ivyiza singorane nibaza yuko atari ingorane kandi niyo ukeneye kugira ikintu ciza nyene uragitegura wicara ugategura. Hari undi numvise avuga ngo batorerana ni genre ashaka kugenda muri studio agahindura y'indirimbo vyose kuko ushobora kugenda muri studio umu producer aguha beat ushobora gukorera kuri kandi ivyo ni navyo biranoroshe kurusha kwandika uriko uri create mu melody wenyene mugihe baguhaye beat bawumva note bawumva nyene ukuntu melody iri kiragenda ukamenya ukaca wandikirako. Hari igihe amajambo ubusanga wewe wateguye adahuye na beat baguhaye? Ivyo amajambo wateguye ntashobora guhura nyene na beat baguhaye wewe beat utegerezwa kuyitegurira ivyaye ntiwo gusa hari igihe usanga hariho akantu bigeze kwandika ahantu kumva kara biramacinga nukacuga kubitaho. None ndakubaze muhira ibi bintu babwiye ko ushaka kuja mu bintu vy'umuziki vy'ubartiste est-ce que bavyakiriye gute? Nabize mama mere wanje n'umustar je navyo bazomubwira mere n'umuziki arawutamba naramwigisha amapati ugatamba isho ikabasho muhira aho muhira tugatamba rero gasanya nyene bana kreya kajagari muhira nta ngorane yigeze haba muhira ntakibazo nakimwe. None ntazi n'ingorane yigeze uhura nazo nk'ubunya n'ibi bintu byawe bitangora ingorane
novuga sinzi ingwano ushatse kuvuga no hari umuntu ashaka kuvuga ati ndabuze like sishobora kuronka amahera yo kuja gukora audio canke like clip kwa ndafise mu manager okay canke akavuga ati ndafise ingwano yo kwandika ndakeneye umuntu support akafasha gufata amajambo nkayatondekanya neza excuse ngorane wone ushaka kuba nazo novuga yuko nta ivyo ntibi si kibazo hanini si kibazo novuga yuko ari kibazo kubera ko igihe iyo kigeze kuko urashobora kubona n'umuntu artiste ukavuga ati uyu muntu arashoboye mugabo atararonka umuntu amufata ukuboko mu manager umugabo igihe kigeze byose biraza rese novuga ngo ni intambamye hanini ariko byose birakenewe ariko byose bizirigiye cyane okay nedashirwe mu myaka nka 10 canke 5 bibona he myaka 10 canke imyaka 5 wibuke yuko ni imyaka iranihuta iriruka cyane rero mu myaka 5 nzanda umuntu wadanje vyatari zobwezi kana no ntasanzwe kabisa rero twereke kudasanzwe nyene ugene uduhaye akaririmbo ubereke nyene abakunzi bacu kudasanzwe bon rero sinkunze kuririmba nta like atamuntu ariko ara bisabure acting ndiko ndarimbira kubera ko sinza kuririmba romantically hama ngugumu ndaho nyine wewe jako ngutsiramwenye ndaye mu mazi watinye apfo babitaga kwa kwinibindi rero ngiye kwiri vinci oya nta none ni bibi wewe jako izo sinzi wanje nitombera ifise bibereye nitombera jibyo sivyo wanje kubera deja nta muntu ashara ngizi ko mufata bikoni alafu oyi eka basi nakende hariho kandi kimisegonda mike ndagucishirizeho gatoyi nakarimba kurukundo jako kurukundo kandi fate ko nakandikiye wakandikiye je nk'ubu nyene nk'ubu bisaba kubera ko nayo mwitsa sanza uganda kwandikiye naka vuga myose ariko nkabaye wagishiwe kuri mwitsa abana thank you urakoze cyane wakaba tiloki you know ko ngukunda abandi bibagire tuyubakire turekane n'abadukunda asaro kanje keza kama malaika you're the one I was looking for baby niwe utuma mba fine basinze ko nakuvuga madali ariko umenye turi in love t'es la représentante de ma vie ndakuragije Jehova one touch kuri nyashwingira gasazi one kiss on the lips has a paparazzi one hagira tuma today si wakazi yo how I'm feeling never before barira kutazobona ndukagenda ejeno kwama ntakupatia chocho tunachotaka ubaki nami umbera mwiza ni wowe size yanjema yendevye your face I lost balance bikanga kwikontrola santima zanje wazifashe ntukizirekura reka ngezaho basi ndakubaze reka ngezaho ego vero ngezaho iyo ndirimbo uyikoporeje ngaha canke niyo wanditse oya biranditse kandi iranditse nanye numva kare wowe ukomporeje hano cyane ndakwemera Sara ahubwo n'ubunagire ntangaragira mvuga ati man urareze kwera cyamaga n'ubu ndakwemeye ndongeye kukwemera sana sinanzi ko ivyo bintu biri muri wewe nyine amajambo atonze fresh atonze neza apanze neza ibintu biri ku rundi rwego imbere ni heza cyane uko babivuze kabisa uzobuweze no sinsanzwe ariko bizoba biri extra extraordinaire ndiki extra ikintu cy'ikivejuru bavuga ati yapfuye atoje akoroka avuye ko yindisi
gusacrifice ya mbere niwe uzojamo simuza ubona bishobora by the way navyo rashobora nukuri ntitunagerageza nabishobora gute bigerageza by now yifise ariko yagira ehera ona kana kwiye akantu kari simple gusa just like this ndakusaje okay nabibasi tuzoya gutocana na so none ndakubaze Dashira umuntu agukeneye akene kumenya like Dashira ibikorwa byiwe yo bikura hehe twamukurikiranira hehe bon pour la maman novuga yuko kubijanye no kubera ko ibintu bya carrière biba bitaratangura neza imbuga nkoresha ni Dachi official zose wanditse uko nyene YouTube, TikTok, Instagram zose nuko nyene gusa kubijanye no kuririmba ibintu by'ama projet tubikorera hamwe n'undi muri team yitwa I team kuri YouTube no kimeza niho hari ko niyo ndirimbo ya mbere okay so wakoze cyane rero wakoze kwemera ukaza tugakorana bo niteka waduteye kuri Step Media nize ko nundi munsi twagutuma ko uzotwita ni vibe nshasha kabisa so ego azopfa kuba ari wowe so wakoze cyane rero gira akajambo ugiye Step Media like nukuba that Nigiki kajanye ni Jean uko ushaka bon mwakoze kudutega amatwi n'amaso mwaduteze nawe nishimiye kuba hano nizeye yuko tuzosubira tukabona n'undi munsi so urakoze cyane twagiranye ibihe byiza wakoze twagiranye ibihe byiza naho wanse kuzunguruka nizo sinziwaje twese ni bukebuke twisangamo nta gasutsa buraca nawe nagiretse buraca so guys mwakoze cyane mwakoze kudukurikirana abakoze ba Step Media mwabikoze cyane mwakoze cyane so nkuko twabibemereye tuzakoma tubanezereza tuhari ku bwanyu kubwireza abenshi bamadukurikirana so ntibagire kugira like ku bantu mutarayikora mutaragira comment wibuke kuduha courage iyi video wibuke kuyipartage mu bagenzi bawe ndetse no mu group so turabakunda cyane mupfiragire subscribe okay ciao ciao mugire ibihe byiza peace